ikintu gihari ndafise ibitubazo dukenshobora kumubaza Queen ikibazo ca mbere STV iragufitiye ideni Rafitiye ideni nyene iramfitiye ideni mpamvu rero nagiye hari hageze iyi envelope yari ifise ikete rikuraba rirabana n'ivyo we wakoze ivyo wakoze nivyo byatumye rikete ryandikwa nivyo navuze ati ikosa Queen yakoze mu kiganiro giherutse azorihanirwa nashatse kuvuga yuko ibi bintu bica bigaruka kwanza mu maboko yacu niyo majambo yanditse mu ariko Queen wavuga ati baranyirukanye atakosa nkoze je rero Dan icanzanye cari ico nta nikindi mfise haremba nitahi sijuzi no muraba kandi mu mazo andi yo urumva nka Steve narababwiye ati rizogora kubikosa giye merci beaucoup ndabakunda cyane andi sinzi n'ijambo numubwira gusa je sais pas STV every story matters. You better know my people out there. You them come down by the bush out. I believe in champion must conquer. Boom, fire from zero to hero, from nothing to something. Yes, bakunzi ba STV. No musore wanyu kunda kubaha so zigiye zitandukanye, exclusive interviews zigiye zitandukanye, exclusive content zigiye zitandukanye. Yes, mwabanze kubona yuko namaze kwishikira kuri mic za STV. So today kuntu bintu bimeze bashitse ku kazi nariyemeje yuko cha kiganiro cha kiyago cha Queen hamwe na Andy nzokibandanya narabitanguye nariyemeje kubitangura ubu rero ngiye kubibandanya mpaka so nese kazi hari ho mu gatondo ngiye bambwira ngo Andy ngo si hari naye ndavuga nti Andy rifuye ko nkurikirana neza ahantu ushobora kuyagiye papa sibaze kumbabarira mugabo batanguye kamera ifuye ko biherera kuri kamera rero no munsi navuze ati reka ngende kumuraba ko bakwe naronse amakuru ambwira yuko bagiye kubiheraheza mu kanywa ababo bakunzi ba STV mu kanywa ababo tutamenye n'ikintu cabaye na kimwe ifuye yuko no munsi ngenda nacembwe cameraman anje ati reka tugende kuba akantu nyene ko kubavumbura byose babitubwira kuri kamera ko mwakunze ba STV murakeneye kumenya ahantu ibintu byose ukuntu byagenze ico bapfuye irya kete ikintu kirimwo Papa TV ico yahoye Queen byose no munsi reka kuba Queen amaze kwishikira rero namenye ko Andy ari rero ngiye kubaraba ngiye kubatungura ngiye kubavumbura kuri ibana kuyindi mpwemu yakaje rero bakunze ba STV mugwaye nanje ndisubire kari hari ife ko tumenya ikintu cabaye ife ko tumenya byose ukuntu byatanguye ife ko tumenya imvo n'imvane today turaza kumenya ico Andy na Queen bapfuye bakunze ba STV mugwaye nanje ba Queen barafise imbwa rero sasa tugenda bukebuke cameraman ngo arayimenyere imbwa ngo yabitwa Brown bakunze ba STV mugwaye nanje cameraman sigahugaye twamenye yuko Andy na Queen bari ngaha tugende nabwiye yuko bari kumwe ashobora kuba ari kumwe na Queen Grey yereka twinjire turabe hodi bakunze ba STV sama Andy good Ni sawa meze neza fresh meze bien Queen gute Queen muri turi kure na kure twicara bewewe nakubwiye yuko nzotegerezwa kubishira abona kuri kamera kugira abona gute nakoze icanya oya basi kubishira abona we mwaje kubivugana hagati yanyu kweri bakunze ba STV reka dufata gatebe jereka nicare hagati ninde yahugiye ko turahura je natoje nashitse ku kazi kimwe dushaka oya reka bakunze ba STV bashobore kubona ariko banzu baramutse tubaramutse turabakunda kujya mu namwe mudukunda ariko kandi nkuko byatangwe abafana benshi no munsi bari kubarabimbaza ko cyane ndibaza ko ndabubaha kandi abakunda ntegerezwa kugira icyo nkoze kugira ngo ibintu bitore umuco no munsi renje kwerekana amafuti ya Queen nimba nubwo uwavuga ko atamakosa yakoze bon ambabarire peteje nza kubivugira impunzi wabo no munsi ntabwo bamvugisha ukuri byose bijahabona gusa nari nashaze kuvyikorana jewe ariko urumva oya je navuga ati kubera byahereye kuri kamera reka nubundi ari kibe kuri kamera twanya nakurondeye bambwira yuko utashobora kuboneka bon
je nibaza yuko nanje nakubwiye kandi yuko nzotegereza gufata umwanya ndatuzanane petete nuko naje utaratonda ku kazi urazi je nkoresha umwanya cyane ariko ko washize nibaza ko ni vyiza tu yene gute kwira kumenga nturi muri mutwe uteko uravuga akamvuga iki gashana turakumva agaso nane handi yabanje gushika nawe nanye iminota ingara marankiye mbona ushitse na kamera menga ni igitero ntago ari igitero ndamukiza abakunzi bese n'abakunzi kandi baramutse neze ko meze fresh bivanye naho muherereye nje ndi good buke nyene yes bakunzi ba TV no munsi turashobora kumenya ikintu shoba cyarabaye hagati yandi na Queen no munsi antuka bivanga biheze mwaravuze yuko mushaka kumenya mu commentaire musaba ati habaye iki byagenze gute today rero umva turaza kuronka umuco ukuntu byagenze rero tutatebeje abafana ba TV turakeneye Papa TV abanza sigure exactement ukuntu Queen ashobora kumara kwezi atazi byabaye atazi kosa yagize yararungikiwe ikete umuco wabyo niwo dushaka no munsi yuko ushobora kujabona icyambere nohera ko kubafana bibaza ko iyo babonye ikintu bataragitukirongera inyishu bagaca bibaza ko haba hari amakosa canke iki ni byiza nabo ko baza baragira peut-être kwihangana bakabanza bakamenya benshi barambajije ni symbole nziza ni insigne nziza yo banyeretse ko bamukunda je sindakubeshe ndakunda cyane nararyohewe cyane mbonye ko Queen afise abantu benshi bamukunda ndavuga yego benshi baranyereka neza yuko ahubwo je barampevye bakunda Queen kano kanya bamwe bararira baramufasha no gukura mose inbox rero ngaha abantu barandukiye amawudio nkabura ingenda yishura nanje nari mfatiwe sana gusa ikosa Queen afise ngiri ngaha ikosa afise Queen riranditse hajya muri rirya kete akwiye kurisoma neza petete je nibaza ko yasomye nkuko rabivuze sinzi ko asigaye anwe inzoga naguchiriye ngongeri jakete sinajuguruye yandi we peke unajua we kila siku ukitaka kufukuza ukashatse kwirukana umukozi muri ACTV urongi ikete demeze kujya nago mba ndayugurure kweri none Queen wowe washoboye gufata umwanzuro yuko Dani natakete nasomye Dani ni vile bigenda kujya nyene nukuri bigenda kujya nakintu nicaye ikintu coba gihindutse Queen reka ngene bimeze no kurazi ko je ntakunda cyane ku bintu byo guharira cyane wewe genda uzane reka pardon naguciriyemo c'est pas question ngo yo kuzana ikete ngo ndagyugururire ngaha wewe uturi ngaha nimana ishimwe Dani yaje sivyo turi ngaha wewe fata micro umbwire ko sanagize ibyo byo mwikete navyo ikosa wagize jewe ariko imbere ko nkuri ndakubwira ikosa wagize mpereza ijya envelope yanje insubize hamutonde ku kazi ndakubabarira amakosa yose wakoze bakunzi ba TV Chanda yavuga hamani uyeskiza je ndavuga amakosa wakoze imijya envelope mu maboko yanje sivyo hanyuma ndasavye kwanza ugomba kubigira ibintu birebire ahubwo nkandi jewe uyime avec tout respect gufata micro ukambwira ati Queen ikosa niri madede ni presque 2 mois namubonye ubu nabonye ari miracle bangiye ko yaje kuta ni gitangaro cabaye okay kumbwira kambwira ati Queen ikosa turi imbere ya kamera yanya nakashe na nimbara amakosa ya grave tweze turakoze namwe muko muramurakoja na numwe zakunjisha nyene rero kosha Queen niyo mpamvu ndagusavye bibe bigufa ahubwo kurusha ko nawe uri kuravyibaza jesha kuri some ega sinabwiye turi some urime ko yanyene rizinze hamaje nabwira ikosa ta envelope nerekanye hanyuma nimbuza kuritahura ko ari kosa nimba utaritahura bica bihera ndibaza bakunzi ba TV kiri muri jakete tuzokimenya nico gikenewe je kandi singeneye kukivuga ndakikubwira shaka ndarifata kuko ndakikubwiye none ufise ikete none nina bakunzi ba TV ingoranirihe ubimbwiriye ngaho tumengo tuko turadiskita kandi c'est pas bien il faut que dutahurana wowe yimpe ndayizinge mbike mu gashakoshi ganaje mfise na gashakoshi ndayitwaramo hanyuma je ndabwira ikosa rihari ndakubazi navuge ngo ndiko ndadiskita nawe kubera c'est mal poli sivyo ndakubaze Dani ikete ryo kuhamvaye umuntu bararisubiza mugabo Queen wari gushobora gutabura ukaraba exactement biri inside ndani imbe ndababarizwa ubuza mina nuko bigenda chaque fois birukanye ariko urumva ikintu wande karavuga yuko ariko aravuga yuko no muhiketa akagenda akarisubiza inyuma akaritwara amugaje usura kukazi atako
putain ivyo usanga ega je ndavuga ikosa yakoze ariko imbere ko tuyikora nazane envelope sivyo ayizane ayimpe mu maboko swat amaye ururenganzira bwo kuyugurura ndayugurura atabumaye naho nyene ndayireka ndamubwira ikosa ririmo c'est comme ça nico cyonyene nakubajije ni kimwe sivyo kandi nje sindiko ndashaka kuba malpoli kuri wewe sivyo nje ndiko ndakubaza bukebuke andi iryo kosa ni gute rikunaniye kuvuga ngira ngo nikoza rinini usanga riri muri rya ukujya ushaka kurimenya niko nari nshaka kurivuga wowe mpareza ijya envelope ucumba ucufata shwa swate ndarikubwire ku munwa canke tugyugure tubisome abafana ndetse tubishire kuri karubanda tubishire kuri kamera icyo tora nico dukora me banzu yime ngaha hamajewe cyanda kubwira ikosa wakoze nta nikindi kandi ivyo bibaye ibintu bizoba bihetse naguciriyemo iryo kosa nakoze gandi kwera iki warindiye Dani ko aza kundondera ngamuhira ubu niho ubonye bien ko uza kumbwira ngo gozana okuru yuko kwezi kose kwe kutambwiye iryo kosa cyangwa ukambwira ivyo dereke ubu rero hamaze kurengana amezi yose umuntu atanguye kubaza iryo kosa niyo tutangura kurekamiyo kete ndibaza yuko imbere abantu bose bashaka kumenya ikosa wakoze et toi aussi ushaka kumenya ikosa wakoze na Dan sawa na Dan ushaka kumenya ikosa mugihe ari wewe uzi wowe ushaka kumenya ikosa wakoze uko biri kose nawe urakeneye kurimenya kandi je ndari kubwira nanje nyubahiriza muri ico kintu unyubahirize nkuko nubahirije Dan na wewe ubutumwa narabwumvise ndanabwishura uno munsi bambwiye ko bikenewe ko dushika ndabati nzoza tuzopanga umunsi turi nga zana envelope uyimpe mu maboko sivyo kujya wayerekanye nibisanzwe uyimpe hamaje nabwira ko se wakoze ndazi bica bihera yes bakunze ba STV kwino ashobora kuduha envelope tukayiraba tukayereka tukayereka hama tukaraba ibiri ndani je anduga injanza yenga ni ikina abafana ba STV bashaka bakeneye kuraba ikintu kiri inside kiri ndani muri rya kete queen nje dukeneye kumenya no muzi nico gituma navuga ati no munsi bitegeza kurara biheze ntakuntu bari kubikora muri wenyene ngo biherere nyuma Queen turagusavye nkuko wandi yabigusavye turabe ibiri mu jacket ko abafana ba STV bashaka kumenya ikintu kiri ndani kandi no munsi navuze nti ifu yuko tubiheze no munsi mwashatse kubikora mu kanywa baba muganda avuga nti oya reka tubishire kuri kamera hantuka nta kibi kirimo umviga niko za kujugurura ngaha ushaka ndagurire ngaha mema maintenant sindata uri cyatumye unyirukana kandi waramba reka ndabwira ikintu kimwe waramba waje ko njewe umva nagerageje kwicara hasi niyumvira ikosa no bana naragukoreye ndaribura nime mu miyaga sana nimba iryo kosa uza kurisomera ngaho nangorane cyangwa urekeshe pa je nkuko nabwiye Dani je nari yakiriye n'Imana irabibona gikuru ni kete gusa werizana iko ni kete Queen rishobora kutuzanira ako gakete tukaraba ibiri ndani kuko twese turashashaye kubona ibintu biri ndani kuko nivyo benshi n'abafana ba STV bashaka nisi bakunze ba STV nabwiye ko no munsi dutegerezwa kumenya ibiri inside indani yo muri jacket umwanya turamenya Queen irondere neza aho arishize ishobora kuba ararisize Yes bakunze ba STV today turamenya ukuri kuvyerekeye yirukanwa rya Queen Oya rirabe neza Queen ko nawe musi ryari ngaho None Queen uraribuze kweri Yes bakunze ba STV kete irashoboye gutogwa rero ubu nyine tugira tumenye ibintu biri ndani rya kete nabereka bashobora kubona yuko ari rya kete kiriko Queen STV reka tuyishikirize rero papa STV twumve ico birimo muri iri kete ubu nyine tugira tumenye ukuri bakunze STV ico nsaba kwanza imbere ya byose yaba Dan wewe weziye donc ube maso nkurikirane bien hama n'abakunzi ba STV bankurikirane neza hamwe na Queen ubwiwe ankurikirane neza peut-être sinzi ko ibyo jewe natanze ari byo bikirimo ico nico jamene nza guhera ko kuraba hanyuma ibindi bikagenda neza gusa ikintu gihari ndafise ibitubazo dukenshobora kumubaza Queen ikibazo ca mbere STV iragufitiye ideni rafitiye ideni nyene iramfitiye ideni
twebwe nta munsi n'umwe turagira ideni umukozi cyangwa nta munsi n'umwe tutarahembwa umukozi. Iryo deni ni irihe tugufitiye? nuko mutanyirukanye anjewe kuganja atakosa mbona ukamara ukwezi kose umva sinzi iryo deni ST kwanza areke kuvuga STV niryo deni wowe umfitiye andi nimba ndagufitiye iryo deni icyo urakoze kwanza kunyishura. Ikibazo cya kabiri hari umubano mubi twari dufitaniye je nawe. ni nayo mpamvu nje nagerageje kwiyumvira nje na mubano mubi mfitaniye nanjye umukana mubano mubi mfitaniye nanjye nta kintu kimwe mwari umwinje mfitaniye umubano mubi hajya muri STV. Queen umaze igihe kitari gito muri STV. Bon warakoze byinshi twarabanye neza uko biri kose ndazi urabyishimiye natwe turabyishimiye. Uri umwana mu rugo, uri umwana mu muryango, uri nk'umusista wanje, uri byinshi kuri jewe behind y'akazi. Bon turayaga neza tubanye bien. Mu gihe umaze muri STV nibaza ko mu ba host cyangwa mu bantu bazwi mu maso nk'abakozi baca imbere ya kamera baboneka, iyi envelope nimba yaraje hari hageze nimba ariko sawa koze hari hageze bisigura yuko umuntu akoze bo agize uburambe mu kazi baca bamwirukana. Bon sindabika reka tumureke twumve. niyo mpamvu rero nagiye hari hageze iyi envelope yari ifise ikete rikuraba rirabana n'ivyo we wakoze. Ivyo wakoze nivyo byatumye ikete ryandikwa. Icya kabiri harimo sheke irimwo sinzi tuzonayimodisha peut-être kuko nibuka ko hari le 23 septembre urumva ukwezi kurarayenga. Yari isheke ivuga yuko mu gihe dusanzwe dukorana muri duke dufise twari twashimye gufata udufaranga dukeya tutuguhe nk'agashimwe nk'umukozi afise uburambe mu kazi. Ariko kuba utabishimye je ni gender rifise kano kanya ico nkora wenda nova ngaha abafana ba STV bakavyakira ukundi. Dan somera ngaha soma byose vyanditseko hanyuma ubambwirira abafana ba STV. Peut-être Queen yaravisa kandi kantu je amfitiye ntazi kuko je ntacyo dupfa nta nikosa nzi yakoze. Kunze ba STV je ivyo ndiko ndabona kwe ndiko ndumiwe natangaye. Isheki ya 300,000 iriko izina rya Queen Grey. Queen. Ibintu ase kugurura. Iyi ntabwo ikiriye wiwe. Nivyo navuze ati ikosa Queen yakoze mu kiganiro giherutse azorihanirwa. Nashatse kuvuga yuko ibi bintu bica bigaruka kwanza mu maboko yacu hanyuma ibizokurikira ukundi parce nabwo ni n'ubujuju. Umuntu aguha ikintu nturagisoma nturagira iki ugaca wibwira amaze kwese kose atakora nta wamwirukanye nta wagize iki. Handitse ko 300,000 francs ngenda kumana Queen Bujumbura le 23 septembre 2022 signature iwanje. Ico ni cambere. Ikete nayo ryari rivuga ati da none we ntuzi gusoma kuri Queen félicitations Queen. Company ya STV yahisemo kugutera intege umaze igihe kinini muri STV tukusaba kubyishimira nubwo ari gato ukishimira. Niyo majambo yanditse mu ariko Queen wavuga ati baranyirukanye atakosa nkoze. Je rero Dan icanzanye cyari ico nta nikindi mfise haremba nitahi. Abakunzi ba STV kara gashimwe ni kwa rukwirukana Queen. STV mwarakoze mwarakoze ku mpanuro mwarakoze kutwereka ko muturi hafi. Ariko kandi ndashimira abafana benshi bakoresheje ijambo ico nizeye andi niyo murenganya Queen. Ico nagwanira kwitwa ko nta murenganya Queen kuri jewe sindamufata je nta muntu umwe mfata nk'umukozi. Ego twita twese abakozi kuko nanje niyita umukozi mu bandi ariko turi inshuti turi umuryango rero tubanye nawe neza kandi bose tubanye neza usibye ko
bigoye kubana neza n'umukobwa. Ndi umuntu kera yaranavuga ko nishima ngara bivaye no kunaronka umwanya muto muto kuyaga nabo kutabatemberera cyane, ariko uno munsi ari mu bakozi bantaho yavuga ati uyu muntu arafise respect yiwe, arafise icubahiro ciwe, hariho indi myanya ari ubundi buza afise buri behind bituma afatirwa. Rero ko jewe tumaranye igihe kinini ibi bintu nari ndariteze ko nzobibakorera bari kumwe na Jinera, ariko Jinera tuvuge aja handi hantu urumva biba iyo chance abarayirase ko ndavuga ati Queen n'aba cameraman ndabanze kubibakorera canka abo ntari bibakorera nzo bibakorera, gusa ndaryoherwa umuntu tumarana umwaka urenga mu gikugo kimwe aba yarapambanye. Queen munyene mubona yarasutswe imicanga mu maso, yarahuye n'uduchallenge twinshi ku mukobwa tutari twonje kwihanganira. Niyo mvo nyamukuru yatumye jewe nkora iki kintu. Abavyibuka muravyibuka bamusuka kwa mazi bamuvunu yahinyagara ukuboko bigenda gute, ariko vyose yaravyase je ndakunda Steve. Ndabibuze ko hari n'amamedia menshi yamurondeye menshi amutwara hano, nituzi wenda bari no kumuhemba amahera mu rutayi wacu akaravuga ati no ndakunda Steve, tubanye neza na Esti. Kubw'ivyo rero je ndabashimiye kandi ahandi itayi ega nishobora kuva ngaha Queen ataravuga akajambo kuri ivyo bintu andi ari imbere ya kamera, je nta kamera ntwaye, usanga ashaka kuvuga wewe Queen bino bintu genda uvuze n'akajambo nakamo kuri Daddy je ndumvise mvuga Queen tubwira akajambo kweri, kuko urumva niko ari kwirukanwa yari sheke ya 300,000 Queen karagashima, kandi yarabivuze ati rizoba rikosa kandi rizosanga rikosa rigarutse kuri Queen. Mugabo benshi ntitwatahora ije ashatse kuvuga, ariko no munsi turabonye rero rya jambo ati ikosa rizova rigaruka kuri Queen. Gira icubwiye yandi gira icubwiye Papa STV, urazi ko umwanya sijuzi no muraba kandi mu mazo andi yo urumva nta mwana adakosa. Uyu je ndamuzi iminsi yose nta muntu adakosa, naje ubwanje ndamaze kumusaba ikigongwe ndamukorera utuntu iki ariko byose je ni challenge kuri jewe ndabitahura. Rero ni kuvuga ngo ndabibayemwo nzi ko bishobora gupasa, gusa ko ndamuzi twabanye igihe kinini kano kanya ntivyo mworohera, kubwiyo mpamvu reka je ngende fine ndazi bizogenda bien, je ndiho kubwanyu saba kago nta na kimwe je reka nitaye ngifise akazi kenshi. Reka ndagushimira narababwiye ati rizogera kubikosa igiye. Merci beaucoup, ndabakunda cyane Queen. Ibana bakunze ba STV bihavuye bigaruka ku bindi bintu Queen. Oya akajambo kamwe Queen n'ukuri, akajambo kamwe yari shake ntago yakora kwirukana ku kazi. Dani narumvise ubwoba ibace, narumvise ubwoba ndavuga none njewe gaja ikete barungikira abantu birukanye muri AZTV bahindungikiye jewe uruzi yuko nawe bariko bagira ndivyo nandite mu mutwe nukuri njewe gaje naho atoyima nukuri ubona wari witeze bitabaye ni byo birakwiye kutirukana nukuri je vraiment andi sinzi n'ijambo numubwira gusa sepa kunzi ba STV muraje kubona yuko ntago yari kete yo kumwirukana, ahubwo yari sheke yo kumushimira. Bimwe musanga muntu nyene arafise ubwoba kwino kuntu ameze rero arafise ubwoba nyene no mu buzima busanzwe ugasanga nyene sinzi ni ibintu bisanzwe ku bakobwa bose, mugabo urumva ko ari kumushimira Queen. Twizere yuko abafana baba bariko baribaza mu no mwembe ese Queen azogaruka muri STV. Dani kibazo ndeke nukuri je sinzi muri no mwanya ngeze mbona ivyo no kwiyumvira, umva ndabuze nivyo novuga, numva ndamaramaye neza. Bakunzi ba STV murabona yuko ni biheze neza ku ruhande rumwe, handi naho reka dushobore kwezi iganiro. Hanyuma mwabonye yuko nijyari kete ryo kumwirukana karagashimwe yari prime mu rurimi rw'igifaransa. Rero reka tubashimire bakunze ba STV mwashoboye kuturaba kubandanya mu gukurikirana ibiganiro byacu. Mwabonye ko Queen azo vuba cyane, je ndizera yuko azogaruka kuri kamera za STV vuba cyane, ndazi yuko Queen azogaruka gufata mic ya STV. Rero sasa Queen reka basi ndagushimire.
Reka ndagushimire basi yuko ubona wanyakiriye hama twizere yuko tuzokubona vuba cyane gose kandi bikurira kuri nibisanzwe nta mwana adakusha siko Okay, Dani nankora. bakunzi ba TV reka ndabashimire ryari wa musore wanyu tuzosubira mu kindi kiganiro next time. STV, every story matters.